Mwese ndabaramukije. Hanyuma murabona kuri iyi foto Clarisse Karasira yashize kuri Instagram page yiwe aho atumira avuga yuko agiye gukora indirimbo ubuntu ayikorana na Club Himbaza abavuzi b'ingoma b'abarundi. Iki kintu ni kintu gihimbaye kinezereye cyane kuva kera. Jewe natanguye gukurikirana uyu mwana uyu naringiye kuvuga ngo numwigeme kandi yaramaze kuba umukenyezi. Uyu mutegarugori natanguye kumukurikirana agikora kuri ka radio nimba kara radio nimba kara televiziyo sinzi ko kari disi nimba ariko ico nzi cyo natanguye kumukurikirana aho yaza arakurikirana bari abana bayerera mu mabarabara bagowe yerekana ubuzima babayeho. Niwe muntu wa mbere yatanguye kuzaragaragaza ubuzima bwari buhishijwe batashaka ko tumenya. Amaze kubona ko babimubuza ngo ntakerekane numvise ngo ubu ngo bayita ngo namabuno y'inkoko. Bamaze kumubuza kwerekana amabuno y'inkoko y'u Rwanda, murabona ko yaciye abivamo akigendera kwikurikiranira umuziki. Ku busesenguzi bw'iwanje ntabwo mvuze ngo mwese niko mumubona guko kira muntu ashobora kumubona uko ari. Ku busesenguzi bw'iwanje jewe uyu Clarisse Karasira ndamubonamwo umwana Imana yahaye umutima utandukanye n'uwo yahaye abanyarwanda benshi baba b'igitsina gore canke igitsina gabo bari mu Rwanda. Ndamubonamwo umutima cyambere na mbere w'impuhwe. Ndamubonamwo umutima wo kubona abantu nk'abantu atavanguye amoko. Ndamaze kubibona mu ndirimbo ziwe mwarabonye ukuntu yakoranye indirimbo n'uriya mwana abantu bose banena abanyarwanda banka uriya Patrick bari abana ndabakunda. Yaba mu Rwanda hari na connection navuze ko bari abantu ari nobura nk'abarungikira n'igikombe c'icayi mugabe kibazo uri umurundi ntushobora nturonka uburyo bwo gufasha umuntu numwe agowe ari mu Rwanda utarose nk'umuntu ubicisha ko azi uburyo bigenza bikabashikira mu mpisho batabimenye guko iriya leta ni leta y'ingesera n'abagome n'abayobe. Iyaba vyari bishoboka irya leta uhoraho yo kuguru yisi ikabamira bakavaho Burundi bo kibagirwa n'imiryango yabo hanyuma isi kiyugara u Rwanda rukabandanya kuba u Rwanda. Birababaje gose ariko mwarabanye yuko uyu Clarisse yakoranye indirimbo nawe n'ujya mwana hama kandi no mu zindi ndirimbo yagiye akora witegereje urazisangamwe abahutu n'abatutsi. Ntabwo rero ari umuntu avangura, biragaragaza ko bagomvye kumwumvisha ko akwiye kuvangura, ariko witegereje ku vy'ukuri Clarisse ntabwo ari umuntu w'umunyamacakubiri. Ikindi naco muzokurikirane poste ziwe akiri mu Rwanda Clarisse jewe muri posta ziwe narabonamwo hint akajambo ugobeka mu yandi majambo umuntu ntamenye ikivuze ariko wavuze. Vyaragaragara yuko atishimira agahotoro k'abantu bigira beza bakigira abagororotsi bakanka abandi. Iyo ariko aravuga ibintu misi yose ubibonamwo amajambo y'Imana, ndetse ukanabonamwo yuko nk'abana b'abantu twese burya turangana nta usumba uwundi. Iyo rero amaposte yiwe yose muzoze muyakurikirana murabe n'amaposte yo gushirisha abantu hamwe. Ku vy'ukuri uyu mwana w'umwigeme naramukunze cyane, ariko hariho igihe cageze ndatangara, cagihe yaririmbira ngo rutaremara wampaye vyose abantu bagashiduka ngo mbega ngo Clarisse ngo yobagiye ngo kubakana na rutaremana. Twese vyatubereye nanira amahinga tuvuga ati mbega uyu mwana akingana kuyoja kuryamana na kiriya gisaza bo kubakana bikazoherera hehe. Vyari ibintu bitangaje, ariko bidatevye gatoya uyu umusore yamushimye abarahaserutsa mwambika impeta urukurukuru ruca rurafa amwambura iceyi. Erega burya kwagirizwa ko woryamana canke worongorwa n'abagabo bameze nk'abari abatito rutaremara n'ibindi bisaza bari kumwe vyashesha amaraso nibara baba bakwambitse na cane uri umwana muto w'uruvyuruko baba baguteye umwaka. Mu Kirundi tuvyitwa umwaka. Rero dushima yuko urya musore yaciye haseruka vyihutse akamwambika impeta umwaka ugahagarara ntubandanye uvugwa. Ariko nariyumviriye imbere yuko mvuga ivyo nimvuye kuri irya ndirimbo ya Tito Rutaremara yamuririmbiye, reka manze mvuge kuri ivyuko agiye gukorana indirimbo n'aba bavuzi b'ingoma bari muri diaspora b'abarundi.
mbega Clarisse kubera akunda umuziki kandi nkaba nzi kadacagura nukwikundira ati ni kubera ari aho afise freedom ya express na freedom to choose yoba yabihisemwo kugukunda ati niririmbira indirimbo mfatanye n'abandi bahanzi mbona hafi umuziki wanje ntupfe nibandanirize nkuko nyene musanzwe muzi yikundira ibintu vy'indirimbo bwoba ari ubushake bwiwe canke boba ari bari b'Kigali bamwamubwiye ati tukurekuye uje muri diaspora nuko uzoba wemeye kuza kutubera intore ico kintu nico niyumviriyemwo ntaco nagirije Clarisse ntabwo navuze ngo Clarisse ni intore nta muntu numwe ndumva binuganuga ngo Clarisse ni intore ariko kuko mubizi imbere yuko baguha passport yo gusohoka igihugu utegerezwa kwemera kubabera baja nivyo ndiko ndikeka ariko kandi nkacangaruka nkamenya yuko uyu mugabo wiwe yari asanzwe afise ubwene gihugu bwa Amerika kandi iyo ufise ubwene gihugu bwa Amerika umugabo wawe afise kukwaplikira ntuze green card ugasohoka igihugu bitarinze kubice muri systeme ya Amerika bitarinze guca muri leta ya Kigali ubwo rero nta muntu numwe abizi ariko jewe nishimiye ko Clarisse azokora n'indirimbo n'aba bahanzi babavuzi b'ingoma b'igihugu cy'u Burundi ibi ni vya bintu abanyepolitike munazi kari abantu ba mbere babisana baduteranya bakatutuma turabana ibitsure nubwo atanyungu tuba turiko turabikuramwo ariko iyo abanyagihugu basanzwe bigiriye hamwe bagakorera hamwe mu bintu vyiza ibi bituma ubumwe hagati y'abanyagihugu bubandanya neza ibi bituma ubumwe iyo abana Kagame atajaniranya abanyagihugu n'ivya politiki yaba yareka abanyagihugu bakisanzura ku banyagihugu abanyarwanda bakisanzura ku barundi abakongo uko ariko bo bari abagabo hagati yabo ivya politiki bakabigira ivyabo biba ari ibintu vyiza mugabo murabona yuko numuntu ameze nabi cyane ati pfunwe kuwari we wese akaza kwinjiza abantu no mu byo batarimwo ugasanga abantu bose abahinduye abapoliticiye kandi atari abanyepolitike ugasanga bibaye itegeko yuko babaho under his feet n'ibintu bibabaje cyane n'ibintu bibabaje hama rero kuri irya ndirimbo uyu Clarisse yaririmbiye Rutaremara ngo Rutaremara wampaye vyose Rutaremara wampaye vyiza irya ndirimbo aho mboneye iyi post namaze umwanya ndiko ndayumvira ko ndavuga ati burya ntitwosanga boba bari barankiye urya muhungu gupropoza kuri Clarisse guko murabizi neza bari abantu n'abantu bakontorora bagakontorora n'inkundo z'abantu burya ntiwosanga muri FPR boba bari barase ko Clarisse yorongorwa n'urya muhungu ngo acasohoka igihugu agende kuko Clarisse burya ni treasure of the country Clarisse uyu muri generation yacu she is the treasure of the country hari abantu batabazi na treasure y'igihugu uko ziba ziri bakibaza karari amabuye y'agaciro imbere yuko ajya amabuye y'agaciro nibindi byose tubigira tuba dufise n'abantu muri twebwe bari treasure tubona tubonamwo icitegererezo tukababonamo karorero keza muri iyi generation rero y'abanyarwanda abanga uruvyiruko rungana na Clarisse she is the treasure of the country nta muntu yomwigereranya be na Kizito n'intahangagwa n'intashikirwa nkibaza ubwo ntiwosanga muri FPR bo babaranse bakankira urya muhungu kwa propose kuri Clarisse bakanka babona yuko ati ubu nibwo butunzi bwonyene dusigaranye niwe muntu wenyene muri generation ya Clarisse ari for really personal really human really thinking bakavuga ati ibintu wo mudutwara ariko ugasanga uriya Tito Rutaremara aramushikiriye ati jewe nakundanye n'umuntu mugambona ukuntu bitazoshoboka ugasanga Tito Rutaremara agiye muri iriya FPR arababwiye ati umwana wacu mumureke yubake yigire akavuga ati unkoreye iciza kidasanzwe imbere yuko haba proposal nzogukorera indirimbo nziza indirimbo na Tito Rutaremara yayikunze ndabasavye mwese musubire kuri YouTube ya Clarisse mwumvirize igiriya ndirimbo neza ya Tito Rutaremara na Clarisse mwumvirize ari amajambo arimo ari amajambo yumvikana umenga n'amajambo y'urukundo umenga Clarisse yakunze Tito Rutaremara ariko maze kubona mu nyuma habaye proposal nkaza kumenya yuko umuhungu yaresha Clarisse yari mu diaspora nka maze nikuza ndiga gato kuntu Clarisse ameze amajambo akoresha je vyampaye kwiyumvira yuko iriya ndirimbo ya Tito Rutaremara Clarisse yari yiririmbye mu buryo bwo kumushimira kumbure ko yagondoje
ziriya ntakebwa zo muri FPR kugira ngo bamurekure ashobore kwimariya n'uwo yifujije hanyuma ashobore gusohoka igihugu. Ubwo n'ubusesenguzi bw'iwanje niko jewe ndabishize hamwe nabibonye, simvuze nawe ngo cubibona uko, ariko ivyo ni ibintu vy'iwanje niyumviriye, niko ndabiravye jewe niyo conclusion ibi bintu naciye ndabiha. Hama kandi murabona ko ashitse muri diaspora akaba agiye gutangurana no kwikoranira n'abantu bafise impano yo kuririmba, gutamba, ibiki. Nije nibaza yuko ibi ni ibintu vyiza, ni ibintu vyiza kuba Clarisse atari umuntu w'umunyamacakubiri, kandi intuze yiwe gift yiwe ayiha agaciro, gift yiwe kuba ayiha agaciro akayemerera ko imuganza, abandi ntibayikontorore, guko burya abaririmbyi bameze nk'abaprofete, barya abaprofete bukuri baririmba ibizoba, n'abaririmbyi hari indirimbo baririmba nk'abari aba Bob Marley, hari n'indirimbo baririmba kera tutaraba n'abana twavutse ziriho, mugabo no munsi tuzumvirije wumva ko vy'ukuri ko yari karahanurira. Rero n'aba baririmbyi rimwe na rimwe je ndababona nk'abaprofete, kandi abaririmbyi benshi usanga atamacakubiri baba bafise, ataninzigo kenshi usanga baba bafise. Rero twitege yuko tuzobona iyi ndirimbo mu misi, ntituzi yuko nimba ngo ni Serge nimba ninde imwe kontorora aba diaspora, sinzi ko izokimuhamagara ati ntidushaka yuko ukorana n'abarundi, ariko reka tubirindire kandi tuzoyitabire tuyirabe. Mwese murakoze, mugire umusi mwiza, mukore subscribe, share and like, comment.